Reka ndabaramutse bakunzi b'ikinyamakuru Ejo Magazine, nizere kumeze neza aho murereye hose. Muriko na Quentin Valdez. Ku munsi w'ejo niho umuvugabutumwa akongera akaba n'umuririmvyi w'indirimbo zo guhimbaza no gutazira Imana Esperance Ndoricimpa yerekeje mu ntara ya Mwaro, aho yaragiye gukora amashusho y'indirimbo shasha yiwe ya mbere. Ubwo rugendo rukagwadushikaye neza na neza mu kibanza c'iratiro co mu ntara ya Mwaro benshi bazi nko mu gasomo ka Mwaro. Esperance rero akaba ari umukenyezi asanzwe aba mu gihugu ca Canada, inyuma yuko aba ari umuririmvyikazi, akaba asanzwe ari umu-engineer. Mu gihe rero ari mu myiteguro yo gutangura igikorwa ciwe nyezina cari camuzindukanye, yaragize ico ashikirije ku bijanye n'ico gikorwa. Ndaramukije abakunzi ba Ejo Magazine, ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo, umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu. Twazanywe no gukora igikorwa c'Imana nk'uko musanzwe mubizi. Naje kuririmba, hari indirimbo yasaba yuko tuba ahantu hari nature, ahantu hari imisozi, ahantu hari uruzi, no kuvuga uruzi nkuru ruri ngaha hepfo mubona. Yego no kuvuga twashatse iyi image yuko igaragara mu ndirimbo tuko turarimba, kuko hariho amajambo bijanye n'aya ma image. Abaririmvyi bako baramfasha n'abana batandatu, n'abaririmvyi bava mu ishengero rya Maranatha. Ubutumwa bwiza ndiko ndavuga bice mu ndirimbo, nshaka yuko abumva bose ururimi ndirimbamwo bwo bashikira. Ni nayo mpamvu indirimbo zanje harimwo iz'ikirundi n'igiswahili, nkuko musanzwe bubizi mu gihugu cacu tuganira ikirundi tukaganira n'igiswahili. Rero hariho izo nagize z'ikiswahili, hari n'iz'ikirundi. Narakijijwe na kiri umwami Yesu, mfise imyaka 9 mu ishengero ryo mu Nyakabiga, niho twaba rero kera. Hanyuma nza gukurira mu Kamenge, mu bisanzwe niho nakuriye. 2002 niho nagenda mu mahanga. Hanyuma ngiye mu mahanga, benshi bakunda kwibaza yuko ugiye mu mahanga acata agakiza. Jewe narabandanije nkorera Imana, kuko natanguye kuririmba mfise imyaka 9, bandanya nyobora korale canke worship team mu gihugu ca Canada. Impano narayibandanije. Hari izi ndirimbo ngiye kuririmba ni indirimbo zirenga 30 mfise, ariko kuko ari intango nahisemo gutangura indirimbo zine bivanye n'umwanya mfise mutonya, nkazobandanyirizako. Ukuntu rero natanguye kuririmba ni impano nakuranye. Hanyuma indirimbo nazo ngiye gusohora muri kino gihe ni indirimbo nagiye mpabwa na mpwemu yera bivanye n'ibihe narimwo. Hariho indirimbo ivuga ngo Araje. Iyo ndirimbo nayihawe nagize iyerekwa ry'umukozi w'Imana yagize accident, Imana inyigishirizaho ndonka igihimbano c'iyo ndirimbo. Ubu rero niho nshatse kuyisohora kugira ngo itegure abageni ba Kristo, kubera yuko hano mwisi nko twese tubizi turi ingenzi, iwacu ni mwijuru. Rero ni indirimbo ikebura bari mu rugendo ruja mwijuru, ni indirimbo itegura umugeni wa Kristo kuko ari hafi kuza. Hanyuma hakaba hari hindi ndirimbo ni igiswahili ivuga ngo akisema takubariki hakuna atakayeziwia. Iyo ndirimbo nayo nyene nayihawe nibutse aho Imana yankuye. Imana yankuye mu bisanzwe, ubuzima bwanje bwari ubuzima busanzwe. Imana ingirira neza, irampezagira, impurugo, impabana. Rero nicaye rimwe nca ntangura niyumviriye ivyo Imana yankoreye, bica bituma mpimba iyo ndirimbo ivuga ngo akisema takubariki. Bisobanura yuko Imana igiye kuguha umugisha, ntiraba iyo uva, ntiraba amashuri wize, ntiraba ubukene urimwo, ntiraba ubutunzi urimwo, ntiraba ubugufi canke uburebure. Uko niko nahavuye mpimba iyo ndirimbo ngo akisema takubariki hakuna atakayezuia. Hanyuma hakaba hari indirimbo ya gatatu, ariyo iyi nyatwaje kuririmba hano mu ntara y'Imwaro. Iyo ndirimbo ni indirimbo nanditse nari mu bihe bikomeye cyane by'ibigeragezo bikomeye, nk'uko twese dusanzwe tuzi ukuntu abakristo tugenda duhura n'intambara. Ubwo rero iyo ndirimbo nayo yanditse
kubera yuko nibutse yuko nta bundi butabazi buhari atari mu Mana, naho wobona yuko ibintu byose vyahagaze abawe bakakuvako, ndetse nabo wari witeze yuko bashaka kukubera umugisha bakaguta, Imana yo ntiguta. Iyi niyo ndirimbo twaje kuririmbira hano. Hanyuma hakaba hariho n'indi ndirimbo rero ya kane yo guhimbaza Imana, niyo twaririmbye ejo hahise, ni Kirundi vuga ngo nta uhwanye nawe Mana. Iyo ndirimbo nararavye ubukuru bw'Imana, ndabukuntu Imana igira neza, nibuka ukuntu Imana idatoranya ku bukuru canke ku buto, bituma nandika iyo ndirimbo. Ni indirimbo nziza gose nimwaye